Ntashaka mumbwire muri commentaire. Est-ce que iyi ndirimbo muyumva gute? Iyi ndirimbo yavyamo y'igiswahili. Zoyisohore video. Yavyamaho. Canke ndayireke gusa igende. Urumva? Nuko rero nagomba numve kabisa kugira tugire. Sawa inge umve. Twagiye? Cya. Indirimbo muyumva gute? Urumva igiswahili je ndatwiga. Okay, twagiye umve. Sina tena baba wala mama, naishi kwenye barabara, machozi ya macho yangu, upepo ndio unanifuta. Nilitamani kufanya maamuzi mabaya, lakini nakumbuka urithi baba na mama waliniambia, mwanetu pende wenzako, kisha umwogope Mungu, utaishi kwa maadili na mila zetu, ndio urithi tunaokupa sisi. Abana bashobora ngo bayateneka bazana ibitete by'ibigori nga undi mwana agwa mu bwa cyamo muraba aho kumuha pole ninde kandi ni wagumye twenga we Mtoto akizaliwa ni furaha ndani ya familia, vicheko pamoja na bashasha, mipango mingi wazazi wanatayarisha, wakimtakia baraka na neema tele. Mwanetu pende wenzako, kisha umwogope utaishi kwa maadili na mila zetu, ndio urithi tunaokupa sisi. Vyamao. Yes guys, meze fresh. Jenny sawa kwa misi myinshi hama naenda bakumbuye na jewe nkuko Miriam yababwiye ati yarabakumbuye aje naenda bakumbuye. Nugusa muri no misi turafise ibigeragezo. Ibyo bigeragezo bitegeza gutsindwa. Ndazi ko muradukunda kuri bahe muteza kudukurikirana. Tuba tumaze igihe je narabuze senge wanje kuvuga yo bari nuvuga ko ari nani wa Miri. Rero ndabasavye mutubabarire. Hariho amafilme amaze igihe tutarasohora urumva Houseboy rero tugomba dukuzindwiza ibiri tarasohoka kubera iki rero si kubera twebwe ni kubera hari bigeragezo byatwinjiyemo je narabuze senge urabona na abasinyase muri no miswa tubangamiwe Mimi yarabuze se wiwe Imana mwakire mu bwami bwayo ubu rero novuga yuko ikintu cyitwa mood niho rikuragaruka jewe vraiment naracika intege 100% kubera nta murare no gira murare wabuza abawe gusa icambere nico nkunira abakinyi abafana bacu abafana bakunda abakinyi ba filme naho nambere bakunda bafise umutima bashigikira baradushigikira naho badashigikira mu buryo ari abantu bakuru uburyo bwabo mu kudushigikira rero novuga yuko ndabakunda kandi turagarutse sintukavuga ngo tutazofata kandi tugira mugabo turagarutse kugaruka ni gute rero turafise ibikorwa byinshi nuko byagiye bigandaganda nkuko nababwiye ati muri channel nigiza kuba video every day channel ya Miriam ni channel izocamwa amafilme ya Miriam n'indirimbo urumva hazocamwa indirimbo
hamwe n'amafilme yiwe kwa channel ya Miriam. Mugabo ige channel yanje ya X-Ray Bam ige nayo izoca amafilme gusa iwanje. Iyi nayo ni channel yiwanje, ni channel ya Miri canke abantu nyene tuza dukorana yabahe. Zoguma ndabanezereza. Urumva? Rero sinosubiza inyuma kuko naramaze kubivuga. Kuri channel haize imisi 10 tutabaha ibintu kuvuga twamaze kuja muri esheke y'imisi 10 kubera tudatanga impanuro tuba twifuza kuko ni channel yo kwigisha abantu, yo kwigisha ukuntu ushaka gukina, yo kwigisha ukuntu turashaka cyangwa guterana ivyiyumviro ko i channel Imana maze kubona ni channel ya Miri arayifata. Turafise umukameramani hajya aramwereka, namubwiye ati Miri iyi channel ukeneye ushese no kuyiga ushaka ko utanga ubutumwa ni channel jangaha imbere ya kamera wigisha abandi bana cyangwa wigisha abantu unezereza abafana bawe kuko Miri no mukomedie hajya naho kamazi imisi gafisa ibintu by'amasoni mugabo twabuze n'ibibazo. Miriam yaraguye hasi twe turakina film iraho wa musinyene tojeje kugira dojeje guhamba senge wanje tosheje gwa kuri tele kubera tugira iki tubandanye irya film mugabo Miriam yaraguye hasi kandi karakomeretse ngaha. Urumva ayo se nama challenge twahuye nayo ariko gusa ico no babwira yuko twebwe ntitwocika intege. Hama n'ikindi Miriam yabisugiye neza muri ya video yiwe. Ikindi naco novuga yuko cyo bagikomeye cyane kwa Miri ari umumama novuse no muvuga mu izina no mama wacu je ndamwita mama na Miri akamwita mama. Yaramaze igihe imisi myinshi agira ivya uko ashoboye kose ndibaza muca muvyumva ariko bo ako kantu ntegeza kuvuga mu nyuma gusa nzovuga ibintu byinshi nuko gusa ndiko ndi motiva kugira ndabashire kandi ku murongo mu bw'abafana bacu kugira dusubire kandi kwa kundi nyene ukuntu mudukurikirana. Rero ubu nanje kubaramutsa no kubabwira ati burere Imana yadufashije ikora dufasha kandi umubiri wari wamaze kuba faible kubera hajya mu mutwe utameze neza no mubiri ntubumeze neza. Naje kubabwira yuko mwarakoze kwihangana gutwihanganira kubona twako turabaha kandi ama video ya prank yanyu. Prank narabonye ko mumengo murazikunda prank ma comedy turi kumwe na Miri amanani ama video atandukanye mugana ama video uyiravye wenyene nushaka gucika intege canke kurambirwa. Urumva je ndibaza nuko narifise ubundi butumwa bwinshi ariko ikindi naco nshase gutumira abantu bakunda kujya umuceri. Ngomba numira abantu bakunda kujya umuceri. Ngomba ndabatumire ndababwira ati kwirayidi umuntu wese yifuza kurya cege gusakira ndamuha ikaze reka ndagasubiremo neza kugira mukumve neza. Ndatumiye umuntu wese akunda gusakira. Urumva ndaguha ikaze umunsi w'irayidi izwari merekredi. Ndagutumiye wewe umufana wanje uze dusangira umuceri. Ako kantu akumvise neza. Ndagutumiye wewe muri umufana wanje ukunda ibikorwa by'iwacu umufana wa Miri umufana w'iwanje umufana wa timu yanje yose bahe bose. Ndagutumiye uzoze dusakira umuceri turi hamwe. Nanikiyogo zo gusaba mugabe umenye ko ari gusakira apana gufungura ni gusakira. Rero urumva ubwo no gutuma bwa mbere ariko n'ikindi ndabatumiye mu kuguma mushigikira ibikorwa byacu. Niko kantu ka mbere mvuga kuko hajya usangiye n'abantu uronka ibintu uronka imigisha. Urumva uronka ivyiyumviro. Rero je ncambere uko novuga ariko Imana idufashije kuva no munsi gushika sinzi gusa ama challenge muri no minsi ndabona ni atari sino kwemeza kandi ngo urabona ntituzosubira gusiba oya ariko gusima ni dufashe dukingire n'ibigeragezo by'abantu n'abantu bariko baratugerageza ari benshi cyane ariko gusa cyo numenya yuko ejo tuzofata igitabo Bibiliya twige ati abantu rero turagarutse. Gusa prank narazimubujije Miri ntazoswe kungirira prank. Nuko rero nabirebire no vuga nimba namaze kubivuga nivyo nabirebire no subira kuvuga gusa iyi ndirimbo gomba meraze ni indirimbo kandi mu couple ya nyuma ntashaka mumbwire muri commentaire eske iyi ndirimbo muyumva gute. Iyi ndirimbo yavyamo y'igiswahili zoyisohore video yavyamaho canke ndayireke gusa igende. Urumva nuko rero nagomba numve kabisa kugira tugire sawa inge umve
twagiye iyi ndirimbo muyumva gute? Urumva igiswahili je ndatwiga. Okay, twagiye umve. Sina tena baba wala mama, naishi kwenye barabara, machozi ya macho yangu, upepo ndio unanifuta. Nilitamani kufanya maamuzi mabaya, lakini nakumbuka urithi baba na mama waliniambia, mwanetu pende wenzako, kisha umwogope Mungu, utaishi kwa maadili na mila zetu, ndio urithi tunaokupa sisi. Vyama guys, ndabakunda cyane kabisa. Imana ibahezagire cyane, muri abafana bacu kandi mu Rwanda mudushigikira. Turi mu bihe bibi ariko ndaza amasengesho yanyu n'imbaraga zacu. Murakoze cyane, mubane mbwiye subscribe, mbwiye commentaire cyane nyine commentaire zanyu ni akamaro kuri twebwe. Hama house boy yanyu vuba igomba ibandanye. Murakoze. Huh?